Chuti bakoze ganye vinkino bica kuri Indundi TV kandi baramutse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba ko matubazana makuru ashushe nkino cyane cyane kwa kinyo barundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorerezi abakinya bakera bamwe tutaba legende n'abandi batandukanye amakuru tubafitiye n'amakuru ya volleyball rero nihigana rero ga volleyball ku rwego rw'igihugu rero ryaraye iritsozerewe kuri uyu w'Imana genekerezo rya 2022 umwaka w'ibihumbi 2023 saa 6 n'igice ku kibuga ca Parquet niyo hari haramutse hasozerwa inkino zibiri za nyuma z'umupira w'amaboko volleyball ku rwego rw'igihugu ku ruhande rero rw'abagabo umugwa Rukinzo warashoboye gutsinda iseti zitatu kuri zibiri umugwi wa Bujumbura Uwezo wa Ndani ku ruhande rw'abagore naho umugwi wa Muzinga wasinze umugwi wa Panther amaseti atatu kubusa nge turangene urukino rwa rumeze hama cyo tugaruka turabe ingene hatanzwe ubushimwe butandukanye Major nawe kati y'itakaje nayo ngene turayikeneye bande b'abagabo neza cyane babyihweza neza ati baba bazanye ibitari byo ariko tubikombe n'ibinyene neza cyane Emmanuel agira celebration ikomeye cyane ati tugacahari aragira ko mudutwara ino seti Panthers 12, Muzinga 6. Numéro 7 pour Muzinga. Notre équipe de famille, Rukinzo abiri, Bonne abiri. Kino turiko kirakinwa uno munsi kihiganwa rikuru ry'igihugu harimo n'ikindi gikombe igiye kuzohura n'umugwi wa Bonne nyene gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu ndanakwibutsa kandi ko umugwi wa Rukinzo umugwi ukukira igipolisi cy'u Burundi kikomeze neza cyane ku mugwi wa Bonne muri kano kanya Bonne Kavura ari kumwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi nihari abakunzi bigira ati Rukinzo kabisa hejuru manota indwi nota rimwe ku ruhande rwa Bonne yaho rero hatanzwe rero ubushimwe aho umugwi wa mbere ku ruhande rw'abagabo ariwo Rukinzo ariwo watahukanye igikombe waciuhabwa ibahasha bihumbi 500 hamwe n'igikombe hanyuma umugwi ugira kabiri rero waciuhabwa ibihumbi 250 by'amafaranga y'amarundi no ku bagore umugwi wa Muzinga niwo watahukanye igikombe hamwe n'ibahasha y'amafaranga ibihumbi 500 umugwi nawo ugira kabiri wa Panther nawo nyene
uza guhabwa amafaranga bihumbi amajana 250. Nge turabe ingene byari bimeze n'ingene ubushimwe butandukanye bwatanzwe yaba ku basore canke ku bahungu canke ku bagabo canke hamwe no ku ruhande rw'abagore. Nge turabe ingene rero ubushimwe bwatanzwe amacho tugaruka tumvirize ijambo ry'usanzwe arongoye ishyirahamwe umupira w'amaboko volleyball General de Brigade de Police Serge Ntagavura. Meilleur réceptionneur ni Irangunda Chanel wo muri GNC. Turasaba perezida wa Amical amuhe enveloppe. 3. Meilleur passeur Mugisha Nathalie Mozinga. Vous savez, président Pantas amuhe enveloppe. Meilleur attaquant ni Ndayikengurukiye Emmanuela Pantas. Au niveau de la défense, vous savez, président de l'association Muramvya. Président de l'association Muramvya ari hafi pasteur. Panthers. Le pasteur ça, hein? Pasteur. Hariho rero umukinyi yigenje neza muri amahiganwa. Ubu naho dutandukire ku rwego rw'abagabo. 50,000. Meilleur réceptionneur Irangabiye Eva. Meilleur passeur Abagabo ekipe yabaye ya kabiri akaba ari Boom Louis abaye agashimwe. Boom ekipe ya kabiri Captain Boom. Nzinga birakwiye. Rero banyakubahwa mutaniye ngaho General Pasoni Dikangara tubasozereye ibiganwa rya National y'umwaka. Mukaba muzi yuko iyo National yangiye Inyuma yaho rero General de Brigade de Police Serge Ntagavura asanzwe arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko volleyball mu Burundi yaragize icashikiriza mu kuvuga yuko bazobandanya bitegurira urubanza rukomeye cyane gose mu gikombe cy'isi c'inkino za volleyball beach, aho Uburundi bwatewe iteka kwakira izo nkino mu kwezi kwa Myandagaro muri uno mwaka nyene w'ibihumbi 2023. Nge tumwumvirize General de Brigade de Police Serge Ntagavura. Nkuko muhejeje kuvyibonera
duhejeje clôture championnat national saison 2022 yari yatanguye mu mwaka uheze, ariko kubera programme twari dufite amakompetisiyo menshi twarageze mu kwa 12 tutarashobora kuyirangiza, nuko twasha tuyishira phase finale ya deuxième phase mu kwezi kwa mbere. Nko kwambonye hakaba ari umugwi wa Muzinga ku ruhande rw'abakobwa bashoboye gutwara igikombe cyo kimwe n'umugwi wa Rukinzo ku ruhande rw'abagabo. Rero muri make bashaka kugaruka ku bintu twaranguye ku iyi saison kugira ngo tunababwire ibyo tugiye kurangura mu iyi saison twatanguye. Nkuko mwabyumvise mu kwezi kwa kabiri ku mwaka uheze 2022 niho twagira lancement ya championnat au niveau national. Ni kuvuga twari twanosheje yuko championnat national itanguye. Hanyuma mu kwezi kwa gatatu haciye haba tournoi à l'occasion de la journée internationale de la femme. Yari tournoi nayo nyene nziza kuko twashaze gushigikira abakenyezi kujya munsi mukuru mpuzamakungu wabo. Hanyuma mu kwezi kwa gatandatu twaciye dutegura nako twari tumaze iminsi tegura guhera mu kwezi kwa gatatu tumaze iminsi tegura tournoi regional ya zone 5 n'uvuga 12 y'abana b'imyaka iri munsi ya 19 bita U19, ikaba yabereye ngaho iwacu aho Uburundi bwashoboye kubyitwaramo neza, mbere tugatwara imidari y'inzahabu ku bahungu n'abakobwa, umudari w'ifeza ku bahungu n'umudari w'umujompo ku bakobwa. Twarabandanije mu kwezi kw'indwi duca turabandanya na championnat national phase ya mbere ya ligue intérieure. Ni kuvuga rero iyo phase ni element shasha twentuje muri volleyball ngaha mu Burundi tarisanzweho, kubera yuko hasanzwe hari imigwi myinshi mu gihugu, mugabo yaza gukina phase ya nyuma ihura n'iyindi migwi ikomeye yahi Bujumbura nk'iyi mwabonye, hama ntishobora kuidentifia les talents. Ubu rero twashimye guca tugira championnat ya ligue intérieure yabaye, hanyuma imigwi iratsinda bararonka n'amakupe, mbere baronka n'ubushimwe mu bijanye n'amafaranga. Hanyuma rero imigwi yabaye ya mbere 6 muri yo niyo yaciye ishobora rero kuza guhangana n'imigwi yindi yo ngaha muri association de volleyball de Bujumbura isanzwe ifise ama equipe akomeye cyane bisumba iyo yindi. Mu kwezi k'umunani twaciye tugenda muri volleyball beach, ni kuvuga Coupe d'Afrique ya volleyball beach yabereye muri Maroc Agadir, aho twari twajanye imigwi ine, ibiri y'abakobwa n'ibiri y'abahungu. Hanyuma turashobora gukina birashimwa, mbere tukaba twarashitse ku bahungu mu kibanza c'8 ku migwi irenga 36 yari yaje. Murumva ko yari intambwe idasanzwe kuri twebwe. Mu kwezi kw'icenda twarashoboye kurungika imigwi i Dar es Salaam muri volleyball beach naho nyene mu rwego rwa East Africa, aho umugwi w'abakobwa n'uw'abahungu yose yazanye imidari y'ifeza. Mu kwezi kw'icenda kandi nyene twaragize tournoi ya Coupe du Président, aho twayegejeje kuri phase finale, hanyuma turindiriye aho azoduhera isango kugira ngo dukine finale. Mu kwezi kw'icumi naho nyene twaragize tournoi Coupe de Zero, yoyo twarayiherekeje irahera. Mu kwezi kwa 12 twaragize tournoi volleyball beach ya zone 5. Ni tournoi yari ikomeye cyane. Zone 5 ko muyizi igizwe n'ibihugu 12. Hanyuma rero bari batwemereye ko dutunganya iryo higanwa, kubera yuko ryo twari twatunganije mu kwezi kwa gatandatu yaba imyaka iri munsi ya 19 yari yagenze neza. Baca baravuga bati reka rero tubahe n'iryo higanwa muri tunganya ngaha mu Burundi. Tukaba twahejeje Uburundi butwaye igikombe hamwe n'imidari y'inzahabu butsinze Egypt
hanyuma tugatwara aho ni ku bahungu tugatwara n'umudari w'umujumpu ku bahungu nyene. Ku bakobwa ntitwashoboye gushika kure kubera yuko twahuye n'ama ekipe akomakomeye ava mu ivyo bihugu vy'Abarabu no muri za Kenya asanzwe akina mu ma competition akomakomeye cyane, ariko vyavuye no kubera yuko imigwi twari twaforumye itari bwamenyerane neza nkuko mubizi. Aya ma competition twatuyakina muri cadre y'ama ekipe nationale. Mu kwezi kwa mbere twaciye tubandanya rero iyi championnat national phase ya kabiri ariyo ya nyuma nkuko mwabibonye. Nkaba nababwiye ngitangura ama ekipe yashoboye kuronka intsinzi akaronka n'ubushimwe hamwe n'ibikombe cyo kimwe n'abajoueur bagiye barasumbasumbanya mu kuvyitwaramo neza bivanye n'ibanza birimwo nabo nyine bakaba bashoboye kuza bararonka ama envelope. Mwisezo rero igiye gutangura mwavyumvise bavyanosheje ku kwezi kwa mbere gushika itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri tuca tuja muri ropo pause kugira ngo duhe akanya imigwi yo kugira ama transfer de joueurs. Uko mubizi ni ikiringo aho abajoueurs benshi baba bahejeje ama lisansi yabo yaheze aho basanga bakinira, abandi bari kwararokurita, hari n'ababagura kugira ngo imigwi isubire kwiforma ukundi par rapport yuko ishaka kuzogira ama performance muri saison igiye kujamwo. Hanyuma tuzoca dushiraho vyihutirwa mu kwezi kwa gatatu les équipes nationales permanentes, no kuvuga tuzoselectiona abajoueurs turavye ama performance bagize muri saison iheze, hanyuma tugira ama équipe no kuvuga senior ya volley indoor, tugira ama junior ya volley indoor, tugire ama senior ya volley beach, tugira ama junior ya volley beach, tugire n'ama U19 gushika kuri U18. Zose kwa n'ama competition agenda araba au niveau ya volleyball. Ama ekipe rero yose azoformwa yongera jeho turondera imbere n'uburyo bwo kugira ngo ashobore kuronka ivyankenerwa. Tuzogwiza cyane ama tournoi ya volleyball beach uko twahora tuja mu ma competition hageze, ariko ubu hazoba competition naho nyene championnat national nk'unyi volleyball indoor ziba kugira ngo turabe ko dushaka kuronka deux joueurs bari ntuzenya permanent muri volleyball beach, hama bashobora kuza barahura n'ibindi migwi ikomakomeye kuko no mu bindi bihugu bimeze. Tuzobandanya kwitegurira urubanza rudasanzwe cyane, ni ukuvuga inyuma yo dutunganirije iri higanwa Federation International Volleyball yararavye ukuntu twabitunganije, iraraba ukuntu inkino ziri ku murongo abantu isi yose iriko irazikurikirana, niyo bacu badusaba yuko twotunganya icyo bita Volleyball Beach World Tour, ni ukuvuga ni nka Coupe du Monde ya Volleyball Beach, ikaba izobera ngaha anyi mu kwezi, ni ukuvuga guhera itariki 15 z'ukwe 8 gushika kuri 21. Kuvuga rero turatangura imyiteguro ubunyene, haba kubijanye no gutegura ibibuga hariya ku mucanga, cyo kimwe no mu entraînement kugira ngo ama equipe yacu azoshike kure, kuko aho iheruka kuba hari haje ibihugu 69 hari ejo bundi muri Agadir muri Maroc. Twebwe tugize sondage turabona yuko hazoza n'ibihugu bisumbivye. Urumva rero ni urubanza rudasanzwe rusaba imyiteguro idasanzwe, kandi rizoba rubaye bwa mbere muri Afrika. Tuza tubaye nk'igihugu gira Afrika yo donc yo hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara, tuza tubaye ndibaza igihugu ca kabiri kitunganije inkino nk'izo onyi. Urumva rero ko ari ivyo tugiye kurangura muri make. Rero ni ivyo, hama ibisigaye amashampiyona national azobaho ukuri kwamye, tuzaturamenyesha, tuzatwetabirisa calendrier y'ama competition y'umwaka wose, tuzoza dushira imbere y'abamenyesha makuru. Hagize itariki hinduka tuzirajisa en fonction y'icashitse, mugabo uzatwamaze kwaheta
calendrier annuel de compétition. Murakoze. Murumva yuko ari iteka ridasanzwe cyane gose kubona igihugu cyacu cy'u Burundi cyakira inkino z'igikombe cy'isi za volley beach. Murumva ari amateka adasanzwe. Ni Serge Nakavura kuvaho atanguye kurongora ishiramo kumupira wa volleyball, ishiramo kumupira w'amaboko volleyball. Rero urabona ko uko bukeye ko bwije ariko azana impinduka muri iryo shira hamwe. Ubuheruka twarabonye inkino za zone 5 z'abatarenze imyaka 19, mu nyuma tuza kubona inkino za zone 5 nazo nyene z'abakuze, tuvuge ko ara aba senior. Mugabo rero uno munsi rero muri uno mwaka nyene agiye kutuzanira u Burundi rero bugiye gusubira kandi kwakira inkino z'igikombe cy'isi zizobera hano mu Burundi hariya mu Kajaga. Murumva ko ari amateka adasanzwe kandi abashimire mwese rero mwashoboye kudukwikana muri benshi, ndetse ngamuneraho n'akaryo kubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV. Bye bye.